umuco w'ukuri. Umugororotsi yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, aba yakiriye umuco w'ukuri muri we. Mu yandi majambo, wa muco ni wo umumurikira, wa muco ukenewe kugira ngo vya bindi biterwa bikeneye bibironke, uba uri muri we, ari we Kristo Yesu. Rero kuba waramwakiriye ni kimwe, kugira ngo bikunduze utotahare, ndabandanya kuvuga ngo ugiriranire iyo migenderanire myiza n'umuco w'ukuri ari wo Kristo Yesu. Niho bizokunda ugakora ibikorwa vyiza, ibikorwa vyo mu muco, kuko abadafise uyu muco wapi ntibama ivyamwa vyiza, ariko bakora ibikorwa bibi. Usomye aha muri Yohana 3 umurongo wa 19 gushika kuri 21 haravuga ngo uku niko gutsindwa, kuko umuco waje mw'isi, ariko abantu bagakunda umwiza kuruta umuco, kuko ibikorwa vyabo ari bibi. Abantu basa umwiza, ibikorwa vyabo ni bibi, banka ko bija hagaragara, banka ko bija ku muco. 20 haravuga ngo kuko ukora ibibi wese yanka umuco, kandi ntaza ku muco kugira ngo ibikorwa vyiwe ntibihanwe, ariko ukora ivy'ukuri aza ku muco kugira ngo ibikorwa vyiwe biseruke ko vyakorewe mu Mana. Haleluya! Umuco ni Kristo Yesu. Uzugendane na Yesu muri uyu mwaka, nuzu umuhemukire, nuzu umute, nuzu ukora ibikorwa bibi, uzoba uri kuramwihakana, uzoba wamaze gutsindwa, uri kuragendera mu mwiza. Tugendere mu muco kugira ngo ibikorwa vyacu tubikorere ahagaragara, ahabona, niho tuzototahara, tuzoronka ibikenewe, amavitamine yose akenewe, hanyuma tugatotahara, tukaba abagororotsi batotaharira mu nyubakwa z'Uhoraho.